inyuma y'umwaka urenga ishyirahamwe Parseme ryugawe vy'imfata kibanza ryasubiye kwemererwa gukora n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati, iterambere rusangi hamwe n'umutekano. Faustin Ndikumana umukuru w'iryo shyirahamwe arashima iyo ngingo y'ubushikiranganje, ahambere aranashima muri rusangi ibikorwa bitari bike biriko bikorwa n'ubwo bushikiranganje, harimo ivyo kugwanya abanyonora amatungo y'igihugu, ubona ko ari naryo hangiro ry'ishyirahamwe Parseme. Faustin Ndikumana: twabwira tumenyeshe abarundi bose n'amatungo yuko bifatiye ku ngingo y'umushikiranganje ariyo bita ordonnance ministérielle nimero 530 akaronga kitse 340 yo kwa kabiri yo itariki zibiri z'ukwezi kwa kane mu 2021 umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu umutekano n'iterambere yarafashe ingingo yo kwemerera ibikorwa by'ishyirahamwe Parseme ko bisubira gukorera ku mugaragaro usesuye. Tukaba twimukengurukiye iyo ngingo, yaratunejereje cyane, ndetse novuga yuko kuba ari hagakimanyi Imana yari itubikiye kuri umunsi mukuru wa Pasika. Twarabikengurutse cyane cyane, nagira mbere mbonere hakaryo ukegurukira umushikiranganje kuri iyo ngingo yafashe n'izindi nziza ahora afata, umukengurukire tumuterane intege nyene mu bindi bikorwa ari karakora. Turabimukengurukiye ku mugaragaro kuri iyo ngingo. Hanyuma kandi nitwona reka no gukengurukira na cyane cyane hakuru iyo biva batugenza n'ishoboye mukuru w'igihugu, kuko ubumuka mushasha niwe ariko arawuzana mu ngingo zitari nke zigize imisi ziriko zirafatwa. Nagira nawe nyine mbonera hakaryo ko kumukengurukira. Ikindi catunezereye nuko turavye imigambi mishasha igize imisi ivugwa, murabizi yo gutsimbataza intwari ibereye, kurwanya ibiturire, gutuza abakaboko, muhora muvyumva kuri igihugu ariko arabivuga, kuzamura ubutunzi bw'igihugu bifatiye kuri kirya civugo umunwa wose uronka icyo ufungura, umufuko wose uronka amafaranga. Nibyo bita kuzamura ubutunzi bw'igihugu, mu bisanzwe bijyanye n'imwe bita mu Gifaransa décollage économique. Murumva imigambi nk'iri kirakorwa mu gihugu, ko twumva yuko ishyirahamwe Parseme ribuzemo ko baragahaze. Ngira nta numwe yuko ibyo bikorwa by'intwari ibereye no n'ivy'ubutunzi bw'igihugu sinova ngo byo twazobereye umugabo murazi neza yuko ari ibintu dusanzwe dukora kandi n'umurano umwete mwinshi, kandi tuzi ko n'intererano zacu zitobura ico zimarira igihugu n'abanyagihugu n'abarongozi bariko barafata izo ngingo mukuru nk'ivyiyumviro vyinshi bibatereye. Mbere nkenguruka yuko iyo migambi nayo nyine ari kirashigwa imbere. Abarundi bari bayinyotewe, bararyotewe imigambi yo kuzamura ubutunzi bw'igihugu, imigambi yo kurwanya igiturire no gutsimbataza intwari ibereye. Ivyo rero twatwiyemeje yuko rero ubure tugiye kubifashamwo inguvu nyinshi n'umwete mwinshi no gushaka kwinshi, kuko tubona neza yuko na leta hari iriko yifuza yuko gukorana n'amashirahamwe atandukanye, ariyo ntego yayo dufatiye no ku nama iheruka guhuza amashirahamwe n'umushikiranganje mu hariya Bugarama. Mbanda ntereza ko mu gusaba ko n'abandi bantu baba barafatiwe ingingo kumbure zidaciye amategeko canke zoba zari zakarenganyo canke hashobora kuba n'abari bakoze amakosa bagafatirwa nk'ingingo zirenze canke nabo barakoze amakosa ntawe bose haboneka umuka mushasha, hafatwe ingingo z'uko tworaba imbere igihugu cacu cyo kiraja kirya civugo cyo kuvuga ngo twese hamwe turashoboye. Nibaza ko atawe bakwiye gusiga inyuma,
twari dukwiye kugira igihe mu Burundi tuvuga tuti ntihagire no masuga asigara inyuma, uwo wese ayoba bakaraba strategie yose kujya iyo cohesion y'abarundi yosubira kuduha ingufu bishasha kugira tuzamura igihugu cacu. Iyo cohesion rero izoza iratera imbere hagiye harafatwa ingingo nenizi, kandi burya nta gihugu ushobora gutera imbere cohesion sociale itabaje kuba ihari. Ivyiyumviro ni vyinshi dufise, twari tugize impuza twabikora rimwe rimwe nk'umuhinga tugira gute, mugabo murazi neza uko tugiye kubisohora ivyo twari kutumaze kuba turiko turategura, twahora tubona tugiye kubisohora, hama nawe mutwitabe abanyagihugu bigishwe turabe ko igihugu cacu cyo kwisununura. Murakoze. Shirana Parsema tijyaho rifise umugambi kuri kubiduhanze, twari twatabuza ati ugiye kubandanya canke mu bisanzwe iyo umuntu ari karagira projet canke umugambi hariho ico bitwa context biri mu gihugu. Mu bisanzwe ukuri kubiduhanze twari twabuzanya kugira muri ya misi amatora ari yimirije kugira ibintu bishobora kuba bihanze igihugu, les défis bihanze igihugu zije imbere bazimenye tuzibone, izo ingorane nyamukuru zihanze igihugu zigaragare ziboneke, noneho bagiye bari kubariyamamaza bazi bavuga inyishu bazozigirira, kandi tukatwishugiye twashaka gusaba inyishu zumvikana ati nzokora iki wemera kubwe tuzoza turaba tuti nyimba watsinze nyimba naho utazowatsinze urimo n'amashinga amatika turabe byo byukuri yuko mu ngendo abo banyepolitike bashasha baba batsinze canke bafata ya migambi bavuze nazijya nyishu babemeye kuzoshira mu ngiro bazishire mu ngiro. Twashaka kugira dufashe yuko politike ingene ikorwa mu Burundi bitangure kuza birahinduka, ntiyabe yama kampanye yo kuza gusa umengo no kuja kuvina abitoza bumve ko bategeza kugira kutanyisha kubibazo bihanze igihugu. Ico gihe rero ibyo bibazo twari kudushaka tuvyerekane n'ingene vyibonekeza mu gihugu, tubahamagare babifatire rero babihagurukira, hama tuzobandanya ahubwo ubandanye unarushiriza gose. Icambere ko tubona neza yuko muri bya bindi bihanze igihugu twari twabona harimo ibijanye cyane n'igiturire n'ubukene. Kumbe rero igiturire twari dufise kuntu turiko turashaka kubisigura, n'ivy'ubukene twari dufise ingene twerekana ubwo bukene ingene bushobora kuba bw'ibiko buriyongera mu gihugu. Ubu rero tuvuga tuti n'amatavu y'amavuta, turumva yuko muri ya migambi twavuga yuko ari bambe byangwara zari zihanze igihugu twatamwe kubona yuko arizo zishyazijwe imbere, niko gukenguka nico navuze. Ubu rero ahubwo rero si no kuvuga ati no kwerekana ukuri kubiduhanze, ahubwo no kwerekana inyishu kubu turiko ko twabone ko leta ivuga uti igiturire bakaboko nyabuna ntaho tuzoshika tudahagurukiye iterambere nizi ngwane zose turi mu nzira kuzivamo. Nivyo nabyo nibyo twariko tura. Ubu rero hasigaye igikorwa cyo guterera inyishu, mbe kugira tubishikire inyishu twoteranizi sugwa goti ingorane gusa tuzivuge mugabo nukwerekana n'inyishu. Izo nyishu rero nzoguma tuzoterera cyane kandi turazifise nyinshi, nukugira kumbure n'abarogoye igihugu baronka ivyumviro vyinshi bafatira. Uko ni uwo mugambi ugiye kubandanya ni wa wundi nyene, mugabo izo defi ukuri kubiduhanze ni ivyo nyene, giturire kusesagura amatungo y'igihugu, badahanwa bariko barigenza nabi nyene mu vy'igihugu, ubukene bucabujana navyo. Ubu rero ko vyahagurukiwe rero habwo mugambi rubananye rero mugabo tutamwa tuvuga ngo giturire niyo ngorane ngo ubukene nibwo oya ahubwo tubuvemwo gute. Hanyuma sinzo abajije ati none hari ingaruka vyari byarazigize, ingaruka zari zarabigize nyene kuko ishiramwe riko rirakora rishikira abantu, byigisha abantu, rirasohora ibintu mugabo
gukora nk'umuhinga abantu bose ari nk'abahinga umuhinga wese arakora ashobora gukora ibyo mugabo uri umuhinga nturi kurakora kwa kuri kurakorera ku nyungu z'abarundi benshi no gushikira abanyagihugu iyo bari ni ibintu rero byari bigoye cyane rwose byaragize ingaruka cyane ariko nyene turabikengurukira Imana kubona byaradufashije turaguma duhagaze gushika ishyirahamwe risubire ryuguruke uvuga ngo makengo parseme ngo yo bari ngo parseme ngo yo bije ngo bihinutse nibaza parseme murazi nabivuze parseme murazi bihagaze ko ni ibintu by'intwari bereye sivyo no kugira gute no kuharanira ibitunzi bw'igihugu byo murabituzi ko navuze nti tunezeje no kubona ahubwo ivyo vyimviro vyagarutse ari byo biri ko biravugwa mu gihugu burya mu minsi yahera kumbere haravuzwe ibindi bigatuma bamwe badashobora no gutahura ivyimviro bimwe umuntu abashikirije mugabo urabona ubunyi muri leta nkozi leta hariho ururimi rwarahindutse ni rushasha hano umuntu atabubona rero ubwo rurimi natwe niko twatuti vyavyimvira ahubwo rero harageze aho biza nyene nk'imvura biba vyinshi kurya nyene baza ko atakira kimwe gishobora guhinduka nta na gito